lycée technique la Colombe de Kanyosha abari kure basire bagize hejuru gatoyi muraba lycée technique la Colombe de Kanyosha amashimeshi twebwe nyine twabishanije mba mwarashizemo cyangwa ari umuntu umwe baragakoze ari wenyine amacarakaza mbone kuvuga ko twese twaragiye hamwe turashira imitwe hamwe ya none imiryango iri hehe ko mbona umenga haruguru abasoma bava binji ni kuvuga ko imiryango iriyo ngaho isanzwe iriyo gusa iba yuguruye ego none murashaka kudodora iyo dodora he kubera ko ubusanzwe wuguruye tudodora ku ruhande ego abanyeshuri ndani bariko bariga aho bari ndani prema hari n'abariko baraturaba ego none ko ikete ari ryo mwapendeje gose kurusha ayandi mashuri kwa n'ishure ry'iwanyu afete ntitwase kurigira ishure rikomeye cyane ngo turitisha ayandi mashure kuko byaca bigaragara uko ndi kubona ngaho ibiro vya directeur biri he ibiro vya directeur biri ngaha nyine aho hejuru twoje twomusangaye ashari n'ubu nyene mugende kabisa aho nyene aho yego musangu musangaye okay hama yego cyagi mutangura gukora makete byarashitse umuntu wakabitanga murabasezi ba makete twarigiye mukora igikorwa abantu akazaba birenga ati mwebwe ivyo bintu wapi ugasanga bivanye n'ungene ugiye umwanya hari abantu bicitaza akistangura kugira amajambo atari meza ubu biramaze gushika akabatuka ngo murabasezi ba makete bo kuri ico kibazo sangaruka umunsi wa mbere aba barezi bacu babitwereka Hewo Gwan muraho mumeze mute mumeze neza mbera muherereye ndaramukije cyane bagenda bifuriza amahoro n'imigisha mu miryango yanyu uko bitegerezwa kumera. Let me say thanks to Baba God. Kinyamakuru ni BAG Media plus 257 kuri microphone kwa kusikira aka Kagaswe gahezagiwe na Dio Soma people atamwebwe natwe duhari kugira ngo tuzokome tubazane amakuru mashasha nawe ngire muziko amuyaronka banzugire subscribe kwa kundi nyine twama tubabwira ucugira na share kugira nabandi bazokome baronka amakuru mashasha ahantu ndi nabo murahabona ni kwishure gitwa la Colombe ngiye kurana n'abanyeshuri bakoze ikintu cyitwa makete nayo kubatakizi ni inzu ibikozwe muri carton abanyeshuri bashoboye kuyikora bakoze rino shure rya la Colombe bayikoze mu bya carton shure kuyaga nabo bashoboye kutubwira byinshi cere icatumye bakora ico kintu n'ingene byagiye biragenda Soma people back in mimi ndafurahi sana nkuko rero nawe babwiye nkaba ndi kumwe n'aba basore nababwira yuko bashoboye gukora igikorwa kitoroshe cyane ni ibintu byinshi abantu benshi mutigera mutahura ni ikintu kidasanzwe ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu novuga yuko ciza cyabaye ciza abantu benshi barashoboye kubimenya abantu benshi bashoboye kubamenya niyo mpamvu rero nashoboye kubarondera kugira ngo nshobore kuyaga nabo batubwire icyumviro cyo gukora ico kintu cyavuye he ico kintu bakoze ni igiki ku bantu tutakizi so reka tubanze tubahe ikaze bashobora kutwibwira amazina turabahe ikaze muri BAG Media. Murakoze cyane mugira ko n'amazina amazina yanje nitwa Nduwimana Dive abasanzwe nize igisata ca qualité de travaux kuri ishure ryiza rya lycée technique la Colombe aho murakoze amananje nitwa Irankunda Olivier nanje nkaba nasanze niga iki gisata ca qualité de travaux nanje nitwa Iradukunda Dondive aba nararonsa amahirwe yo kuba umwigisha waba nabigishije ivyerekeye biotique nanje ku mazina nitwa Ndayikengurukije Jerome ku mazina nitwa Emerimana Oritse nkuko bagenzanje babivuze naje ndi umunyeshure mpejeje no mwaka nyene ngaha kuri ino shure ryiza rya lycée technique la Colombe de Kanyosha aho nze gutangura nande ntangure n'umumesiyo wanyu cyangwa ntangure n'umwe muri mwebwe tangure na Monsieur ni sawa ego ndashima neza ego ndashima ngaho turabona ico kintu banyeshuri baragerageje gushushanya ishure rya la Colombe uko kwanza ubwawo wavyakiriye gute byarantangaje gose kuko ndavye ivyo nabigishije wabikorera ku mashini kumva byari ibintu biri virtuel unakora ku mashini ubwo urabona ibintu navyo ni ibintu biri manuel babisaba kuba waritonze ko birasaba umwanya nakigoro no kuba uzi neza pra no kuntu babikora byose icyumviro cyo gukora iyi makete cyavuye ninde yakiza icyumviro cyo gukora ino makete bwa mbere na mbere cyavuye ku mwigisha wacu yaduha dese aratubwira yuko yavyize hariya kuri Université y'u Burundi atubwira ko ari vyiza cyane hama arabidushiramo gusa ntitwavuga ngo
yarabitwigishije guhera A0 ubwo yatweretse example natwe kuko dusanzwe nyene turi mu mwuga dukunda usanga tuvyisangamo dukora ibirenze ivyo yatweretse. Okay, umva icyumviro cyavuye ku mumesi. Okay, none mwebwe akibabwira ico cyumviro ntabwo mwagize kubera tugirageje kuraba rino shure ikintu coroshe gukora ishure nk'iri mu amplis do samu by'amakarto. Oya ntabwo twagize ahubwo twararyohewe ko n'ibintu twari tubonye ubwa mbere kandi iyo ubonye ikintu bwa mbere wifuza kugikora kugira urabe ico kintu mbega gikorwa gute bimeze gute twararyohewe cyane. None mwebwe ngere mukora nka groupe cyangwa murafise umushefu abarongoye muri mwebwe ngene ko mukora muri bane? Gerageje kumva icyo washatse kubaza ati dukora inora Colombe twakoreye en groupe y'abanyeshure gusa harimo bamwe baduserukira mu kubikora n'abandi bakora bakoresheje uburyo bakazana uburyo kagura ibikoresho harimo ibintu byo gutwara uburyo biratwara amafaranga ntubibone bimeze nk'uko biratwara amafaranga menshi cyane ko irangi n'amahera ugerageje kwatubwira ati nka make uvuga ati nkaya arashobora kuba bitwara nkaya biragoye ko twokestima biragoye cyane kuko urabona izungurikijwe n'ibintu byinshi n'ibintu byinshi irangi turagura amakoro turagura amasupagro turagura si ikintu gicoroshe cyo zabatwegeye kingana gute kugira mushobore gukimara ico byadutwaye igihe kinini kuko icyambere bisaba kubanza kwiyumvira ntushobora gufata igikato ngo reka nkore abanza ukiyumvira mbega ndabikora gute hamugacapa nkuko nyakubahwa mishya basha babwiye uhejeje gucapa ufata bimwe wacapa nyene bimwe wacapa nivyo ucushira kuri nivyo ukora muri no makete umva muratangura mukagicapa hama icyambere ubanza ukiyumvira ni pansi nyine none gerageje kuraba iyi makete urabona yuko mwakoze ikintu kitoroshe niba ariyo makete yanyu ya mbere canke ari izindi makete mwari mumaze gukora? Oya si makete yacu ya mbere iyi twayikoze nko gushimira abavyeyi bacu bino lycée technique la Colombe kubereka yuko uburezi baduhaye tapfuye ubusa ahubwo bwagize ico bumara turabereka ivyo batwigishije ko twabimenye by'ukuri ariko siyo ya mbere turafise iyo umwe wese yagiye arakora ku giti ciwe. Ibi byumviro byanyu byahuye gute kwanza? Uvuga ivyumviro by'iwacu kwera isanzwe yubatse uvuga ivyumviro by'iwacu bwa mbere twihweje ukuntu yubatse tuza turaraba ka detail ku ga detail yama turaheza turavyapira. Ngaho ibiro vya directeur biri he? Ibiro vya directeur biri ngaha nyine aho hejuru twoje twomusangaye ashari n'ubu nyene mugende kabisa aho nyene aho yego musangu musangaye okay hama yego nibihe bikoresho bibagora cyane mu gukora ivyo bintu bya makete? Ibikoresho bitugora cyane cyane ibikoresho mukoresha cyane icyambere gikunda kugorana ni izicarako nk'isi uko bisaba ko urondera ikintu gikomeye cyane ushobora kuresista bino byose bigeretseko cyo nico cyambere. Ikindi novuga ati nivyo by'amarangi ko usanga byo bigugwa amahera kandi menshi. Irangi ryo ryatwaye angaye kugira ngo ushobore vyerekeye irangi twagenda turagura ikeriki twagenda turagura ko ryaduherana kubera hari donc twarasiga première couche ama tukabika haheze nk'imisi ngahe nka 2 jours tugasubira tukarutushira iyo nivyo kunda yuko mukorera ko ngaca mushiga nivyo kubona si ibintu by'uwo mwanya nyene ngo ndahejeje mwayikoze muri banga iyi makete yose igitigiri twari nk'ishuri ryose ishuri ryose ariko ntitwaseruka twese arabaseruka umva mwakoze ishure ryose mugabo hakaba ariyo n'abari baseruka ku buryo n'abandi baseruka ku bikorwa okay baje turaraba ku niveau ya mbere kuri no radio shows premier niveau radio shows turazunguruka turaraba koma gute hameze ducapa bashira pembeni twaduga ku premier niveau ya mbere premier etage tukazunguruka yose twagenda hose hari ducapa dushira pembeni toilette hajya uko biramaze gushika mugakora makete kabananye bivanye n'ubumenyi twakuye hano bibaza amakete dufise via ampla yayo ushobora kutunaye maze gukora makete zinga ziba zishika nka 10 cyangwa zirarenga zazoba zirenga kuko ari naho tumaze kuzikorera badusabye twakorera none ibiharuro by'iwanyu n'iby'abafundi bihura gute ko ngaha tugerageje kurabana ikarto ama bajya nabo iyo ni nkano uvuga yuko ari nka theory bajya nabo ni pratique
ibiharuro by'iwanyu n'abafundi mubihuza gute bihura ibiharuro gute by'iwacu n'abafundi aho duhuza aho duhurira nabo donc duhuzwa na mesure baba bafise natwe nizo dukorerako gaca twisunga ikintu twitwa esheri aha iki gikoze par esheri twitirije esheri ya insirisa mu gukora ino construction amakete. Uko tumenyereye abantu bakora ivyo bintu vya makete je aho natangiye kubibonera natangiye kubibona abantu babikora mu mashini bamwe namwe mbona mubikora ngaho biramaze gushikaho mukabikora mu mashini Yego mashini noneho bica bigenda gute nawe nyene ni nkuko nyene cyangwa ari ibindi bintu bihinduka mashini naho nyene donc uracapa par esheri. Tugiye mu vy'igihugu makete yunganira iki kubijanye n'iterambere ry'igihugu? Mu kibazo warubajije tugiye mu vy'igihugu ico makete ishobora kunganira cambere na mbere coco tugiye mu vy'igihugu makete irafasha cane nk'umuntu aba arondera inzu iyo nzu nayo biroroshe cane kuyimwereka yubatse ukayimuha byose biriko biramufasha gutahura cane kugira ngo iyo nzu amenye inzu agiye kubakisha cyangwa inzu agiye kuzobamo ukuntu izoba imeze. Hama kubijanye naho n'igihugu naho novuga abari nk'iterambere riba ridasanzwe ku gihugu ndetse no kugwaruka ndetse no ku banyeshuri bisha byongera bigaca bigarukira no ku burezi ukuntu uburezi buba buriko burakora cane cane kw'ivyo abo baregwa baba bariko barerekana. Ugerageje kuraba iyo makete yego abantu barakora ibintu mugabo si byose bashobora ubahangaye kurangaye kuri iyo makete uravye n'iryo shuri ubahangaye kurangaye baragitoye canke baragerageje barabitoye gose kuko nkuko babivuze bakoreye kuri esheri umuntu adatahura esheri ni kuvuga esheri ku muntu w'umufundi abizi nkuko bavuze ko bakoreye kuri 1600 umuntu abizi aravye makete akanapimisha n'imetero acabona inzu canke iyo nyubaka bagomvye kwerekana ukuntu ingana kubw'ivyo rero ni igikorwa kiba kitoroshe cane cane uriko urasubiramwo inzu isanzwe yubatse kuko urumva inzu isanzwe yubatse canke ikintu gisanzwe gihari umuntu abizi agomba kugucora amahinyu biramworohera umva kuko abaza arabira n'ahapimira kubw'ivyo rero uri nk'umuntu ukoze makete ugakoresha esheri kandi ku kintu gisanzwe gihari ugerageza dofaso yuko uba conforme n'ibisanzwe bihari umva nk'abanyeshuri bahejeje uwo mwaka umva n'ukuntu babibwiye yuko ari umwigisha yabahaye inspiration biraboneka yuko babaye ubwitange ampisi yari na kado umva nta mahera byabasaba bwabo baratanze umwanya wabo batanga uburyo bwabo ari suforme ya kado gusa kuko yaba ari ibintu by'amafaranga muri bo bitahuye bwabo ari kado yerekana yuko bitanze icyo nubabwira kwere ni felicitation barakoze ibintu bimeze neza. None ujya munsi wa winovuga yuko umusoma diploma gutanga ama diploma abayobozi bose bari babizi cyangwa mwabonye gusa tunis comme surprise abanyeshuri babizana tehe yabaye surprise kandi nini yatwararyohewe rwose ko yumva cari igikorwa tutaniteze gishasha kuko saba bayabambe mbere basohotse oya abashaka n'abandi bahora bapresent ibintu bya musoma mugabo nta numwe ari bwigere apresenta nk'uko canke yaciyumviye umva yabaye isoko twararyohewe rwose twarabonye yuko twatanze ubumenyi kandi ubumenyi nabwo bwageze ico bumara ku banyeshuri bacu. None bishitse umuntu agashaka kugama aho niyo nyagirwa sinibaza kuko ni umva kiri kuri esheri wogenda hariya ni kuri niyo nyagirwa ama ishure rya Colombe nirihe vision rifise ku banyeshuri nk'aba bahora bagaragaza impano zabo? Cyambere cyo turagerageza uburyo bwose tubaho ubumenyi bukwiye turagerageza uburyo bwose tubaho ubumenyi bukwiye difaso yuko naboja handi hanayo hose toba depays kuko ibi bariko bariga bariko bavyiga muri secondaire hariho ubundi bumenyi baronka muri university mugabo twe turagerageza uburyo naho umuntu atoronka amahirwe yo kubandanya ishure atoheba umwuga wiwe ashobora kugira aho abandanya n'ahashika bivanye n'ubumenyi twabahaye. Icyo nico kintu nyamukuru turondera nk'abarezi ba Colombe buca ku kwitanga kwabo umva
bakagira kigoro bagatanga amafaranga bibisaba abanyeshure nabo baca berekana umwimbu biciye muri ibi bikorwa abavyeyi nabo bakabona yuko batitangiye ubusa umva baranashira ndibaza nabo nyenyere baratangaye kuko nicabaye igikorwa cyatangaje abigisha gusa n'abavyeyi barabonye yuko ari igikorwa ciza rwose nk'abantu baba bifuza kwiga gukora makete hoho mwe murabakira ego turabakira makete ari nk'umuntu umwe byo mutwara umwanya ungana gute ariko arayikora ari umuntu umwe byo mugora niyo nabitora byose kuko urumva nawe umenga gikozwe en carton aha bigizwe n'amakategori atandukanye hariho mesure kwanza kuko umva barabanza bakamezira icambere hariho vision kubona vision kuvuga ikintu wabonye ukakiroproduce kujya nyene gisanzwe kimeze musi mutangura gukora iyo makete ntangorane ziba zarabaye hagati yanyu kubivanye n'umwanya ugasanga umwe araronka umwanya undi nta mwanya ingorane zaraba nkuko umuvandimwe yabivuze abashobora kuronka umwanya uwo munsi baragenda bagakora abandi bidakunze bagakora mu buryo bakarungika uburyo bwo gutunganya ibi mubona ngaha makete imwe mumaze gukora bo biramaze gushika bakabibahembera mukabihemberwa ivyo bya makete nkuko umushefu yabivuze hano uwundi nkuko yavuze ati tumaze gukora nyinshi ari umuntu akubwira ati ndakeneye unkorere inzu nyene ndabi inzu nyene nkeneye yuko ariyo nyene uko izo bimeze ugasanga urazi ico kiraka ukabikora okay none iyo muronse ico kiraka hagenda umwe cyangwa mugenda mwe ni kuvuga ko iyo habonetse dufate nk'ikiraka bivanye n'uba kironse ko twabakubwiye ko turi nk'ishure ryose afete mu ishure rero ubuza ati uyu undamwikoze ko twofashanya muri iki na kiriya rero nkuko yagiye arabivuga iyo habonetse ikiraka ari jewe cyangwa uwundi arafise nk'abantu ashobora kuvuga ati naka ndamurondeye yoza tukungurana ubumenyi kugira ngo ikiraka tugifashanye cyangwa tugisangire yego nk'abana bafite tangurane baba bafitanye n'abandi muri mwebwe iyo habaye stress ninda baratangura hanze kuzitaho bitahora shaka bitahuza abandi kandi bazo nk'ibyo turazi yuko mu gikorwa nk'ico bamwe barumvikana abandi gasanga bari barumvikana nimba izo ngorane zuba zarashitse ninde muri mwebwe cyangwa iyo zishitse ninde muri mwebwe aho rayicarika abandi akababwira ati umbiriza iki kintu kimeruka bo kuri ibyo uvuze ati iyo bishitse mu gaswana muri iki gisata cy'iwacu cerekeye cy'ubwubatsi bibaza mu bijanye n'ubuhinga by'ukubaka nta guswana kwigera kubamwe kubera mugena gukora projet kwishira kuri teresi ibintu mupangiraho uwo mwanya nyene ati tugende kuri tere ati dukora iki niki ni ikintu mwicara umwe wese agatanga iciyumviro ciwiwe ubundi agatanga iciyumviro ciwiwe mpaka mutoye inyishu y'uwo mwanya ni murafise gahunda yo guterera imbere hamwe cyane ego gahunda turayifise kuko mu Burundi no bakora kubivuga yuko ngo umutwe umwe ntiwigira inama kuko uri umwe uriko urakora nta hantu wo kwiteza ngo wishikane imbere ego apa yo gukora makete itarindi impano yo bufise ngageze kuraba muri jewe ndibaza impano yanje bari mu by'ubwubatsi biramaze gushika umucagi mutangura gukora makete byarashitse umuntu wakabitanga murabasezi ba makete warigiye mukora igikorwa abantu akazaba birenga ati mwebwe ivyo bintu wapi ugasanga bivanye n'ungero ugihe umwanya hari abantu bitsitaza akistangura kugira amajambo atari meza bo biramaze gushika akabatuka ngo murabasezi ba makete bo kuri ico kibazo sangaruka umunsi wa mbere aba barezi bacu babitwereka ko batubwiye ati twe twabikoreye kuri kaminuza bakatwereka ukuntu tubikora bagaheva bakaduha igikorwa tugende natwe muhira gukora aho baduhaye yuko dushobora gukora etaje igeretse rimwe iriyanga sikebuye tukibikora mu kibano bavuga ati ibyo bintu uri gukora ni biki wasavye ko prema bakangwe kubona ugenda ahantu mu mabutike urondera ibikarto bagatuba muhungu kwe ati yasaze ego kuvuga ati umusazi wa makete barakivuga ariko mu gihe bamaze kubona igikorwa wakoze muri bwa busazi bwa makete basa batangwa kukwegera bakaza ati mbe wabikoze muri famille ho bavyakira gute kubona ukora makete muri famille baranezererwa cyane mwese baranezerwa
barabashigikiye. Hama abayobozi ngaha mw'ishure niwe muntu mushimira mu bigisha bakorera ngaha kuri rino shure rya La Colombe. Yego turazi yuko muko murakora igikorwa murafise abantu muvuga ati jewe iki kintu kubona naragishitseko ndacitiriwe uyu, ndagikesha uyu. Mwebwe yoba ahari? Nimba ahari ninde? Ego ikibazo kiroshe cane. Cambere na mbere co mu bantu ba mbere dushobora gushimira, wa mbere ni nyakubahwa representa w'iri shure ryacu rya Lycée Technique La Colombe. Vraiment umurepresenta yitanga atiziganya cane cane mu kudufasha mw'ibi bikorwa muri ibi na biriya mu vyigwa tuba turimwo. Na cane cane mu kutuntu ndetse no mu kuturonsa abigisha bafise ubumenyi bukwiye, bavyigiye, banabishoboye. Ico nico kintu ca mbere nyakubahwa representa wacu tumushimirako. Hanyuma tukongera tukanashimira na nyakubahwa directeur general w'iri shure ryacu rya Lycée Technique La Colombe, kuko nawe nyene abafise igikorwa kidasanzwe. Urazi umuyobozi ibikorwa abafise ntiba vyoroshe, nawe nyene turakimushimirako cane. Shaka mumbwira iryo shure ryo hagati rigira gatatu, iryo ni iryahe? Ishure rigira gatatu umanuka yego iri shure rigira gatatu ryari rya conducteur de travaux. Ego muri mwebwe ari umuntu yobagiga twarahejeje. Yego mwarahejeje? Yego nta numwe yaragizemo muri mwe? Twese niho twize umwaka wa nyuma. Ego none ko ikete ryo mwapendeje gose kurusha ayandi mashure kwa ni ishure ry'iwanyu? Afete ntitwase kurigira ishure rikomeye cane ngo turirutisha ayandi mashure, kuko byaca bigaragara uko ndi kubona. None imiryango iri hehe ko mbona umenga haruguru abasoma bava binji? Ni kuvuga ko imiryango iriyo ngaho isanzwe iriyo, gusa iba yuguruye. Iba yuguruye? Ego none murashaka kudodora iyo dodora he? Iyo dodora he? Kubera ko ubusanzwe wuguruye tudodora ku ruhande. Ego abanyeshuri indani bariko bariga? Aho bari indani vrema, hari n'abariko baraturaba. Ego hanyuma kuco nobisigura naho novuga ku bavyeyi nabo baba bari ngaha, by'ukuri abana babo ntibaze nibashaka kuza kwiga kwino shure ryacu rya Lycée Technique La Colombe, ntibaze bitinye canke ngo bagire amazinda n'ubwoba bwo kuzana abana babo kubigisha kuri rino shure. By'ukuri ni ishure ritanga ubumenyi bukwiye kandi buhagije, navyo muriko muribonera. Ego muvyo noshobora kubasigurira no kubabwira nivyo sinzi nka bagenzanje ko arico bobivugako. Fete mwebwe ingene mwakoze, hari abaparticipe mu bintu vy'uburyo n'abandi baparticipa mu bintu vyo gukora. Ego umva muri mwebwe nyene hari abaparticipa mu bintu vyo gukora n'abandi vy'uburyo. Ego ico kintu mwacyumviye neza, kubera abantu benshi bashobora gusanga ikintu agishoboye mugakora ata buryo, agaca ahitamo kuzana mugenzi we bashobora kugifashanya. Ego nico cyumviro ni ciza. Guhera aho tumariye gutangira iyi makete uko twayitanze ku munsi wa komize, hari abantu benshi batandukanye. Ego hari amatelefone tumaze kwakira ashika kuri 4 adusaba ko twoja kubafasha. Ego none ko tubona iyo drapo iyo idakozwe mu vya make nawe nyene n'akantu k'agakarito canke koko n'akandi kantu ko mbone kuvuga ko twese twaragiye hamwe turashira imitwe hamwe turavuga ati ikintu twogikora uko tukagikora gute mwese muri hamwe. Mbone kuvuga ko wanashaka mbere aho kadapo twagiye no gakora ku munsi wa nyuma dusa n'abacerewe. Babona ariko uburyo twagakozemwo n'uburyo butoroshe, bariko turirukanga ariko twarahanahanye ivyiyumviro by'ukuri kugacapa kacapye umuntu umwe, mugabo twarahanahanye ivyiyumviro mu kuhiga ukuntu twese idarapo ukuntu biba rimeze, turahanahana ivyiyumviro turaheza turarishushanya uko nyene muribona. Izihe ndoto mise mubona yuko makete izoshobora kubashwa? Indoto dufise cambere na mbere coco kuri makete nuko twifuza kuzoshika kure, nubwo novuga cane cane mu gihugu cyacu cy'u Burundi makete atagaciro kanini cane bayiha. Tugiye turaba mu bindi bihugu ho usanga makete bayiha agaciro cane kurusha iyo bacapira mu mashini canke ku mpapuro, kuko nkuko twagiye turabisigura makete ikugaragariza iko inzu yawe uko ibimeze nuko izoba imeze. Rero indoto dushaka gushikako nuko dushaka kuzotera imbere biciye muri makete, kugira ngo n'igihugu cyacu ndetse gitera imbere, kigira abantu bashoboye gukora makete ku rwego rwo hejuru. Nirihe jambo ryonyene wosigurira abantu bariko baradukurikira kucerekeye makete?
cyangwa ucerekeye umwuga wawe? Murakoze. Jambo nosigurira ku bantu bariko baradukurikirana cyane cyane nk'ugwaruka novuga ngo barukiri ku ntebe y'ishure ngo baruri ngaha. Byukuri iri shure rya Lycée Technique La Colombe ni ishure ryigisha cane kandi rifise ibikoresho bikwiye. Byukuri uri umwana uje kuhiga ntushobora kugenda ataco utahanye. Kanatsinda noneho sagashishwa rumuri namwebwe nivyo nabo nyene nivyo bariko baribonera.